Rero turaje gusoma kino gitabo cyanditse ngo Let's We Forget. Audio Jungle. Cyanditswe na Valmama Maria Thomas. Ati reka twibagire umubabaro. The passage from Africa to slavery and emancipation. Ati ko abanyafrika bagiye batwagwa hinyagano n'ivyagiye bibabako. A three-dimensional interactive book with photographies and document from the Black Holocaust exhibit. Ivyemezo bitatu vyerekana genocide yakorewe abirabure, harimwo amafoto hakabamwo n'inyandiko. Tugiye ku page yacu reka turabe igihe candikiwe cyasitangwe gusohoka mu mwaka w'1990 ngahe, canditswe kera ariko ikimfise casohotse mu mwaka w'2022 i New York. Mwaka w'2022 i New York. Published by Crown Publisher, that ibarabara igihugu nako intara New York, mu mwaka w'2022 no casohowe na Thomas Valmont. Hanyuma muri iki gitabo baratubwira kandawe ko nogira binini kugira ngo ize kuboneka neza turiko turasoma. Baratubwira duhereye ngaha, this was the invasion of the Europeans. Ati twategwa n'aba European before Africa was theirs. Ati Africa yari yabo abirabure, and she belonged to black men. Umugore habashatse kuvuga umugore no muri Bibiliya kirimo ico kintu. It was not until the 15th century, mu kinjana ca 19 niho, when the European powers entered Africa, first for gold and then for slaves. Igihe Afrika ntiyari bwahinduke kiretse kugeza igihe abanya-Europe baziye kubw'inzahabu n'abacakara. That the face of Africa changed. They called our lands the Gold Coast, the Ivory Coast, the Grain Coast, and the Sun Coast, the Slave Coast, n'ibindi. Urabona ngaho, reka tubandanye hepfo. Why should one learn about the changing history of Africa? Kubera iki ari ngombwa ko twiga kahise kacu nk'abanyafrika? Because the slave trade and the colonialism hurt the Africa growth and development. Kubera yuko abakoloni basubije inyuma iterambere rya Africa. Africa, the birthplace of mankind, ingobyi y'ikiremwa muntu, the giver of the religion, civilization and science. Ati aho inkomoko y'amadini, iterambere, science, the dark continent from which the light of the knowledge emerged. Ati ikontina bavuga yuko ari yo mwijima ariko ariho havuye umuco w'ubumenyi, as a great land. Ati irendi yubashwe cyane. Batubwiye ngaha ngo batubwiye ngaha, it was not until before the Africa was theirs and she belonged to the black man. Ati rero batubwiye ati Afrika itarahinduka yari imeze uku uya. Iyi ni Afrika itarahinduka. Batubwira abamonze, abatuarega, abandi n'abandi, abahawusa, abadogani, abakane n'abantu bakomeye cyane muri Afrika. Ni iri jambo akane niryo ryavuyemo ni jambo God. Abadogani nabo n'abantu bakomeye cyane mu mateka ya Afrika. Hanyuma Yoruba, Igbo, Congo, aho tuzi yuko Esau yibera, Angola, Namibia. Rero Congo yangana uku uya imbere yuko abakoloni baza ngo bace bayigira nk'uku uya tubona. Ubu ugiye kuraba Afrika usanga
ari bakwereka ko imeze uko. Iyi niyo Afrika uno munsi bakwereka. Mugabe iyi Afrika iyi yabaye abakoloni bamaze kuza. Reka dusome ngaha hepfo turabe ko havuga. The changing face of Africa, the Africa before the slave trade and the Europeans' colonial invasion looked quite different than the Africa of today. Abakoloni bataraza Afrika yarukinga bitandukanye no kuboneka uyu munsi kwikarata. This map of Africa here is 1450 shows some of the indigenous groups yerekana imvukira z'amagroupe y'abanyafrika and the original nation state boundaries kerekana na n'ukuntu imbibe za Afrika zari zimeze imbere yuko abakoloni baza. The Africa of the 20th century reflected the European boundaries drawn in the 1880s during the European partition and scramble of Africa. Wariko dusoma ku page y'urupapuro rwa gatatu hepfo aha. Reka twimuke tugende ku rupapuro rwa ndwi. Niko mubibona indwi ngaho hepfo urupapuro rw'indwi. It was this journey that brought millions of my people from Africa to the West Indies, North America, South America, and the countries of Europe. We do not know how many died during the voyages. Conservative historians estimate 50 million of black people died while they been taken to South Indies, North America, South America, and the other countries in Europe. Ati rero ntibizwi neza abantu bapfuye mu gihe bariko barajanwa n'inyagano. Bavuga ko barapfuye imiliyoni 50 z'abirabure bapfuye. Ubwato bagendamwo nabwo bukaba ari ubu. Urabona ko Mutama Isaka arakunda kutwereka uko babamanika n'ibiki ku bwato bagendamwo bwari ubu. Reka tuje ku page kurikira igice ca 40 urupapuro rwa 16. Ngaha baradusomera ukuntu uko umunyafrika yakogwamwo umucakara. Hari ivyo bita ngo seasoning abapenikoti. Seasoning rero bivuga ni gihe c'ubucakara, nivyo bita seasoning. Abapenikoti nabo bace babitora nkaho mengo ni jambo riryoshe gose gukoresha. What is the process that turns a human being into a creature of self-hatred and self-doubt? Ati yari intumbero yo kugira wewe wiyanke, wiyumve nabi kandi wame wumva ko udakwije. Someone fully controlled and is a fearful away of another. Umuntu yamana ubwoba yumva yuko ivyo akora vyose bidakwiye, akontororwa n'undi muntu. Slaveholders developed a system. Niyo rero nibwo niyo systeme aba slave masters canke abazungu bari barakoze, ariko bakaba barayihawe nabo kwa hamu nkuko twabibonye muri Bibiliya. It was called seasoning. Iyo system yitwa seasoning. It was the process under which strong men and women were broken, stripped of their dignity and tortured. Ati bakwambura ubumuntu bwose ukagirirwa ibikorwa byamfura mbi yabo umugore canke umugabo. Seasoning was a brutal system that remade men in an image of pleasing to the oppressor. Rero abantu bose twama dukora ibintu dushaka kunezereza umukoroni wacu kuko ari we yatugize yaduhinduye muri iyo nzira. Rero nico gituma ubona ibihugu byacu bya Afrika bitigira bitera imbere kuko we work to please the masters.
abakolonizateri nibo dukorera uno munsi. Raba ukuntu badukubitisha ivyuma, raba umuntu ukuntu ameze yari yarabaye kubera gukubitwa nk'intozo nayo nyene atari yuno munsi. Rero izi n'inkoni bakoresha mu kubakubita, urabona ivyo bintu ibigozi. Rero akahise karerekana raba abana bavuka ku baserevu ko bameze. Black children must have sensed early in life that the world was against them. Ukivuka n'ubu nyene turavyumva muri twebwe, no gutanga iki kigo urabona yuko umuntu abivyisha bitanga atamerewe neza, atagororokewe mu mutima, kubera yuko nuno munsi ugiravye nabi urashobora kuzira ibi vyigwa nyene turiko turatanga. Kuko mu bugerageje gukora ubushakashatsi abantu bake cyane uzosanga baravuze kuri iki kintu yuko abantu bakorewe ihonyabwoko bari abaheburayi babirabure. Rero nireka tube turarangirije ngaha, twabonye yuko ari amamiliyoni y'abantu yagiye mu bihugu vyo hehe vyo kwisi yose avuye muri Afrika. Abo bagiye bakaba bari abantu birabura, none bagiye mu bihugu vyahe twabibonye West Indies, mu burengero bwa India, muri Amerika ya ruguru n'iyepfo, no mu bihugu vyose vyo muri Europe bavuye muri Afrika. Batwawe ari nyagano, arabacakara, bakubitwa, abandi bafiriye mu bwato bari mu nzira bagenda.